Bakunzi ba Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi kwigenekerezo rya 12 umunsi ni dimanche kwezi no kw'icumi mwaka wa 2025. Ntangure kwipfuriza umunsi wa dimanche mwiza kuba ariko baradukurikirana ndetse no gukomeza mugira weekend nziza. Tugiye kurabira hamwe inkuru bisa nkaho yabaye akamizwe n'ingoma ariko kandi ari inkuru ikomeye cyane gose ku bijanye n'ibiriko birabera hano mu karere k'ibiyaga binini. Twarabwiye ko turabashikiriza amakuru ku biriko birabera ku butaka bwa Kongo cyane ku migwano iriko irabera yatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda kiyihuza n'igisirikare ca leta ya Kongo. Kuri incuro tubazaniye inkuru novuga yabaye akamizwe n'ingoma aho igihugu ca leta ya Kongo canyonze abasirikare b'u Rwanda aribo RDF bari bigize maneko igihe kirekire cyane hajya mu gihugu ca Kongo muri Kinshasa bari ku mugambi wo gushobora kugandagura President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo asanzwe ariko arayobora igihugu ca Kongo. Ushobora kubaza uti iyi operation cyangwa se iki gikorwa cyo kunyonga bano banyarwanda cyakozwe ryari byagenze gute? Ni muri kino kiganiro. Nkundira wo dukurikirana utaragira sabone ubikore kugira ngo dufashe kwagura umuryango wa Info Plus ariko kandi tuze gura muri commentaire. Ni wawa udafise icuri buvuge kuvyo tugiye kuganira ko dukundire basi uze kuduza imitima cyangwa amashurwe muri commentaire kugira ngo tubone yuko tutareko turatamba twirorera ariko kandi ndazi yuko muri abantu bakuru abantu b'inararibonye mufise byinshi mufise kuba mwogira ico muvuze kuri iyi nkuru tugiye kubashikiriza. Ndabasabe muze kutwunganira ariko kandi naho tuza gushika mudufashe muze kuhadushikira ariko kandi niba ufise n'ikibazo umwanya ni gwawe uze kubaza kumbure umusesanguzi turi kumwe kuri telefone araza kudufasha kugira ngo ashobore kukwishura. Bamwe n'abandi mwaba mwifuje yuko twokorana ibiganiro guhera ku munsi w'ejo tuzoza turatanga umurongo wa telefone muzoza muraduhamagara kugira ngo tuze turaganira cyangwa se mbese munganira mu kiganiro tuba turabashikiriza muze murabikora ikibiriraho. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Musanguzi Mwenza. Amahoro cyane. Amahoro gose, amahoro no kwari kwagenda dukurikirana bose yova kagera. Murakoze. Twebwe iwacu hano mu gihugu hiriwe izuba ryinshi ariko hagorobeje akavura. Wowe aho uri bimeze gute? Twe narwe n'amahoro, ikirere kimeze neza kandi ni sawa. Ego tuduge kwijambo. Twarabonye aho leta ya Kongo yanyonze abasirikare b'u Rwanda RDF ariko iyi nkuru yabaye akamizwe n'ingoma ibitangazamakuru ntabwo byashimye kugira ico bivuzeko. Nibaza yuko kumbure wowe ufise ico ubiziko sinzi ko wodufasha kugira ngo twerekane impamvu ino nkuru itashoboye gushirwa ku bitangazamakuru bitandukanye n'impamvu leta ya Kongo yahisemo kunyonga bano basirikare ba RDF. Reka rero ubwa mbere na mbere maze ndakubwire nti mwibu ca Kongo uno munsi tuvugana igihano cy'urupfu kirahari. Rero amategeko iyo bigaragaye yuko hari ibikorwa bituma bagucira igihano cy'urupfu menya yuko ari bisanzwe mu gihugu ca Kongo kwica biciye mu mategeko ubu biremewe ubu tuvugana. Menya yuko rero atagitangaza kirimo kumva yuko bonyonga ba RDF bafashwe na cyane ko igihano bo igihugu cabo cemera yuko umuntu ahanishwa igihano cy'urupfu. Rero ntibishobore gutangaza umuntu n'umwe iyo wumva hari umuntu yanyonzwe akanyongwa ari mu RDF cyangwa akanyongwa ari mu M23 narijya bamwe bariko banyongwa nubwo bidapfa kumenyekana kuko niba arabo uvuze gusa ntabariko barapfa ni benshi batamenyekana abashefu bo muri RDF bapfa ni benshi ariko gusa ivyo inyuma yuko hari abanyamerika n'abandi basirikare bari barafashwe muri Kongo. Wibuke yuko hari abasirikare b'abanyamerika bafashwe bo barashoboye kurungikwa hariya ariko uko biri kose nabo nyine azocirwa urubanza hariya ariko abandi bafashwe harimo n'abakongomani bajya bategezwa gucibwa urubanza rw'urupfu
nk'uko amategeko abitegekanya rero no kuvuga abo ba RDF bashobora kuba barapfuye bisunze ayo mategeko kuko urumva asanzwe ahari na cyane cyane mwibuke yuko bajya abanyamerika batafasha abanyamerika bonyene kandi abantu bari inyuma y'iryo nteko ry'ubutegetsi atari abanyamerika gusa abanyarwanda bari barimwo abakongomani b'ibihemu bari barimwo no kumenyesha yuko rero kubacira igihano cy'urupfu amategeko yahavyemera narijya kandi wibuka ko habaye n'ibiganiro mu buryo bw'ibanga ibyo biganiro biraba kugira ngo bagire barekura biranga no kumenyesha yuko hari n'abandi bafunzwe ariko bagenda basabwa na M23 baravuze yuko boba guhana abanyororo abafungwa b'intambara abanyororo ariko Kisekedi no kugira kugeza kuri no saha ntacarabikora ko bivanye nuko wewe ntiyemera icyo bita agression rwandaise ibyo ntavyemera ntiyemera namba kuko winjiye wese niho zikibi rero kubwirwa yuko bashobora kugira eshanje ni nkuko aba M23 babaye igihugu nawe ntavyemera avuga ati yafashe inkozi z'ikibi wemera bita n'abateroriste cyo gituma no kumenyesha yuko abo kuba barabanyonze nimwava mwibaza ngo ibintu birebire cyane kuko bafatiwe mu makosa yo kugomba gutembagaza ubutegetsi narijya iyo byo gutembagaza ubutegetsi ikikurikiza n'ikihe nuko iyo byanse ufashwe bayi iyo bikunze n'amahirwe abanyamerika bo nabo nyene bari gucira ubwo gupfa ariko bivanye n'ingene Donald Trump yavyinjiyemwo hamukuru igihugu cya Kongo avyinjiramwo wewe bazumucira urubanza biciye ubo bazobashira imanza biciye muri Amerika iyo urubanza rwabo bazorucira kuvuga ntivyakunze yuko babacira urubanza muri Kongo mugabo abandi vyakunze ko bacira urubanza muri Kongo abanyongwa baranyonzwe urumva ko nta gitangaza kirimo sinzi ko uri kuronka umuco wa nyawo aho ndashaka ko tuhagaruka ko buke kugira ngo abadukurikirana batahure neza ibyiri nyongwa by'aba basirikare ba RDF amakuru avuga ko abantu basirikare bagiye Kinshasa barahagura amazu bahamara imyaka igera kuri 3 bari ku mugambi wo gushobora kugandagura gusa uyu President Chirombo baguze amazu babamwo hafi y'ikirimba ca president kugira ngo bagume nuvuga basubiva movement ziwe baraba ingene agenda ingene asohoka mugabo mu nyuma biza kurangira n'abasirikare bafashwe ariko turabona ko banyonzwe magingo abandi bari kumwe bobo batashoboye kunyongwa ubutungane bwa Kongo bukora kuri bamwe abandi bukabeza bimeze gute reka iyo turiko turacegera no hino burya hari umuntu yateguye ikibi akaba n'uwundi muntu abishigwamwo abakongomani bo bari inoti bagiye kubishigwamwo ariko nabo muri bo hariho abo bivuga ko bashobora kuba baranyonzwe narigenda nakubwiye ko muri Kongo hari igihano cy'urupfu kandi icyo gihano cy'urupfu kugira ngo bakizane ubundi nakubwire yuko ari iturufu bagombye gukoresha kugira ngo abaefritre bose abantu badafise ubwene gihugu bwa Kongo byagaragaye yuko bateza umutekano muke muri Kongo bashobora kubacira igihano cy'urupfu wibuke abakuru nabo nyene babacira igihano cy'urupfu sinzi kuvyibuka ndavyibuka cyane ni gute rero abandi bantu batari kwacira igihano cy'urupfu ariko nkundira ndakubwire kano kantu gashobora kuba karabaye ashobora kuba arabayeho ukuntu babona ko nabwira ko bavuganye mu ibanga hanyuma ko bavugana mu ibanga ukuntu bashobora kubarekura Kagame arabahebye Kagame yarabahevye kuko ivyo ari kwamusaba bari kwamusaba ntiyavyumvise kuko iyo avyumva byari kuba vyarangiye muri make ndenda kubwira yuko intambara muri Kongo ihagaze ku bintu nagenda avuga hanini ariko cyane cyane irahagaze ku kugene bariko bagomba kwigarurira Nord Kivu na Sud Kivu babigira igihugu kuva mbere na mbere kuva za 70 bamwe baharondera ariko biranga n'ubu rero Felix Tshisekedi yabereye ibamba no kumenyesha ko mu kwankivyo icakora no kwerimina abaefritre abariko binjira badabifitiye uburenganzira kandi abo uruhora Tshisekedi nizakunda akamwongera indi manda biravugwa yuko umuntu batazi neza ubwene gihugu bwiwe ntazoba yemerewe kuba
mu nzego rero gufata uri kugira ibyo uruvandika bagucira urubanza rw'urupfu nta gitangaza kizoba kirimo rero icabaye kujya kuntu Kagame yama yinangiye umutima nico catumye abo bantu bakuramo hakiri kare kuko byaragaragaye yuko atari abakongomani none rero umuntu yaze kwespiyona umufasha hakiri kare igihugu ciwe nigishobora kwemera amanegociation bacamuciye urubanza kandi bamuciye urubanza ntibaba bamurenganije kubera ko amategeko abatomoye neza n'uri wo muri ico gihugu rero wotahura neza na neza yuko Kagame kujya yinagira umutima bacara bahana amasezerano yari kuhaba yari gutuma barekugwa kuko Amerika na Congo habaye amasezerano kugira ngo bajye barungike muri Amerika babacira imanza niko nabo bari bakumvye yuko baca barungika mu Rwanda bashobora kubacira imanza ariko amasezerano ntiyagenda neza kuko ariko arabivuga ngiye ubona habamo kwigumura umwe ukanarigumuye undi akigumura kuko kumutakurikiranye ariko dufatira cyane ku gihano cy'urupfu cyemewe muri Congo ivyo rero menya ko hari abantu benshi acikwe igihano cy'urupfu kandi bakarushira mu ngiro bidaca bitangaza kumbuga ngo ukanabumenye cyane mu makuru na cyane mu gihe babagombye gukurikiza itegeko muri make sinzi ko nkumye utahura neza urakoze ndashaka ko hano hantu tuhinjira ko neza musanguzi mwenza turabasesangutse tugomba gusesangura iyi nkuru kugira ngo abadukurikirana bayitahure neza mu idonido igihugu cy'u Rwanda biramaze kugaragara yuko kiri mu ntambara muri Congo na leta ya Congo bino bintu iravyemeza usivye ko n'igihugu cy'u Rwanda kitavyemera n'imbere y'isi yarabivutse yes ariko usivye ko u Rwanda rutaravyemera mu ruhame rw'abantu mugabo nagora amaze gukora amageste agaragaza ko rwemera ko rufise ingabo ku butaka bwa Congo ikibazo kibigaragaza canke inyinshi bigaragaza ni ukuntu umenga nibo bavugira ubwoko bw'abatutsi bari muri Congo umenga nibo bantu bonye bari muri Congo ariko barapfa ico ni cambere ca kabiri ni uko bavuga ngo bafise ubwirinzi muri Congo ca gatatu ni ukuntu baseruka mu masezerano aho umenga ibyo muri Congo nibo babibazwa sinzi ko kantu kumvise neza rero muri ico gihe tahura neza ibijanye n'amaoperasiyo yagiye araba kugira ngo abo nabo batari bafatwe yuko Tshisekedi ariko ariyubaka kandi yiyubatse ku rwego ruteye ubwoba nayavuze ati jewe naremeye kwitanga mpfe kuko nta myaka ijana ariko nzopfe igihugu canje ndagisigamo amahoro n'ituze nivyo yasezeraniye abakongomani rero no kumenyesha yuko uwo wese yagize uruhara atari umukongomani mu bijanye no kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu ca Congo uwo azobityoza urupfu impera n'imperuka niyafatwa okay no kumenyesha yuko baba Blackwater bibanye n'ivyo biko bagenda bakora menya yuko n'abandi bari nyuma hari n'abandi bazopfa nimuzigire menya ko banapfuye ubu nk'akarorero bababwiye ko arabo bafunze haramurasura kubona oya mugabo nyene abafunzwe none umuntu afunzwe mubona gute kabafunzwe nyene yego none iyo bari imvugo ya politike kugira ngo tumenya ko bafunzwe nabo baragiye kera ucu bimenya gute ibyo rero tubitega umwanya rero nico gituma nakubwira ibyo byo byarabaye ahubwo ikintu gisigaye Congo yarafashe umwanzuro wa nyawo nubwo abakatolika muri Congo izo ndongozi zo hejuru zigomba kunaniza ubutegetsi biciye mu kutagira aho bahagarara bahindagurika kuko kumenyesha yuko igituma ariko apfa abantu benshi hari abantu bigira abakongomani bo bashobora kuba barariye amafaranga bagenda babigiramo ikibazo bahagarara hariya ugasanga bo nyene bariko biserura biyarura hari ibintu twita mu kirundi kwiyarura uco usanga bariko bishira ku mugaragaro mu kinyarwanda ni ku karubanda ombongo aba basenyeri iyisenko biragaragaza neza na neza ko ari kurande ku Rwanda kuko ntibarigira barukondana n'umusi n'umwe rero umwasi wa Congo n'uwo wese atarakondana n'umusi n'umwe u Rwanda rero abo umunsi bizogaragara akabimenyetso bigaragaza yuko bari mu batumye hapfa abakongomani benshi nabo nyene kwacira igihano c'urupfu
nazo bisanzwe gukumva amategeko arabitomora neza sinzi ko gushika ngaho biriko biratahuritse mugabo ndashaka tugaruke kuri bano ba RDF banyonze wavuze yuko President Kagame yemeye kubaheba bivanye kumbure n'ivyo bamusavye mu biganiro by'ibanga bakoranye na leta ya Kongo kugira ngo bashobore kubaho barikura muri make ivyo biganiro byarabaye ivyo ariko basaba bariko basaba mananiza Kongomani ariko babwira Kagame yuko akura aba M23 bose muri Kongo kuko kugeza kwizo ngino munsi abakongomani ni bakeya mugabo abanyarwanda nibo benshi hari nabo bagiye gutera muri Rucuru birazwi Masisi bagiye gutera no kuvuga abavuga bati tuzotera hanaka rero bazi gutegura bazotera inzu basanga bahunzeho ni sawa rero utahunze hagusangaho bacabera ibintu umuryango kuko baramaze kuvuga bati mwe muzoca mubahanaka urazi ko hari imiryango banahunguye kuko ivyo kwa nabivuze narabuze mu binyamakuru bikomakomeye rero menye yuko bano ba RDF bishwe n'akagagazo ka Kagame no kutagomba kugonda izosi guheba abantu babiri nibisanzwe guheba abantu batatu nibisanzwe menya yuko rero ibiganiro by'ibanga byabaye kuba hanyuma uko byagenze hagati ya Amerika na Kongo nkuko nabivuze niko byagomba kugenda hagati ya Kongo n'u Rwanda rero abanyarwanda bivugwa ko bavyanse umbabarire gato kumbure turagaruka no kuri ka ya Amerika mugabo duhagare gato kuri ka y'u Rwanda kubera iki leta ya Kongo yihutiye kubanyonga amagingo bakiri mu ntambara na Kongo kubera itatumye basi bagira aba prisonniers de guerre magingo Kongo yemeza ko bari mu ntambara n'u Rwanda ari ibintu bibiri bidasa ibintu bijanye n'intambara n'ibijanye no kugomba kwica umukuru w'igihugu ivyo bibiri ntibisa abafatiwe mu ntambara bobo bafatiwe mu ntambara bari mu ntambara bariyaruye hari umukuru wabo barafise na politiki irahari bajya amategeko ya buri gihugu arafise ingene abacira urubanza hanyuma bategura kwica umukuru w'igihugu ibimenyetso bigaragaye naho bahuriye nabo bari mu ntambara yo kuvuga bagomba gufata igice runaka cyangwa bagomba gukora intambara mu buryo bweruye muri icyo gihugu nuko baba bita abaroberi gucira urubanza umuroberi no gucira urubanza umuntu ariko aragira iperereza cyangwa ariko arategura gutwara ubuzima bw'umukuru w'igihugu kuko wumva nawe nyine abateguye gutwara ubuzima bw'umukuru w'igihugu menya ko nawe bamucira ari gutwara ubuzima bwiwe niko itegeko ribivuga muri Kongo igihano cy'urupfu kirahari kunyarutsa rero nuko baba bamaze kubona ibyankenerwa byose yuko abo bantu ibyangombwa cyangwa ibimenyetso bigaragaza neza abo bantu yuko ataciza cyabagenza hanyuma bagaheza bakabakuraho hakiri kare ariko mu gihe habaye ibindi biganiro mu gihe banavuze abandi bantu baba bari kumwe kuko ntashobora kugenda uko nyereka icyo gihe barananditse bavuga yuko bashobora kuba bavuze n'abandi bari kumwe kuko bafasha batari bake n'abakongomani bari barimwo nabo nyene nuko bitaciye bigaragazwa bivugwa ko bashobora kuba baranyonzwe nabo nyene n'abahunze umbabarire gato tukiri ngaho nyene abasirikare b'u Rwanda barenga 10 baranyonzwe na leta ya Kongo kumbure kubera ko nkuko bivuze leta y'u Rwanda yagagaje byanse yuko kumbure yemera igisabo cya leta ya Kongo kugira ngo bahereze abasirikare babo leta y'u Rwanda yamvize ndakumva leta y'u Rwanda yo yaciye ihitamwo nukuvuga yaciye itegura iki kugira ngo kumbure habeho ihorihori kuko turazi ko badaherana leta y'u Rwanda yo yabandanije gumiza agatego ko kuranga nyine bahitana Kisekedi nubwo Imana ikirinde kamvuga uko Imana ikirinze Kisekedi icyo gihe bivugwa ko babanyonza abo bantu ba M23 baciye bakora ibitero byinshi icyo gihe mbere napfuye n'abadf bandi benshi ngo bagomba kwihora ngo bafate ubundi bucara ariko boshika Kinshasa kugira ngo bashobore kuhabohoza rero no kubwira ko ari akantu bakora akaconi ishapu rya M23 rigomba kuduga bigaca bibahitana bariko bagerageza kuraba ingene bigarura na Uvira bagira gute ariko gusa uno musi tuvugana bya yuko igihugu ca Kongo cyamaze guhaguruka ku rugamba
rero umwansi aho yoca hose bariteguye na cyane cyane ko bafise amategeko bashira mu ngiro nkuko nari kubwiye atuma abo bantu kubica ari ibintu byose cyane narijya no munsi igihugu cya Kongo kiri mu mutekano muke rero ukudahana imbwa korora imisega rero niyo principe basiganye no munsi sinzi ko akantu gatahure akunda gatawe mugabo tuje ku ruhande rwa Amerika rero Amerika sinzi ibyo yasabwe kugira ngo ihabwe abantu bayo nabo nyene bwo bari gucibwa urubanza rwo gupfa nkuko aba RDF byagenze woba uzi nimba atari banga ico Amerika yemeye kugura abantu bayo kugira ngo ntibanyongerwe muri Kongo icambe na mbere harabayeho ibiganiro by'ibanga ibiganiro by'ibanga byarabaye bivugwa ko Amerika na Kongo ababirigi bo barafashije cyane kugira ngo bajya abantu ntibaci banyongwa hanyuma bamaze kumvikana barumvikanye ivyo Amerika igomba guha Kongo Amerika yemeye gufasha Kongo kugira ngo ishobore kunesha u Rwanda ibyo baciye bagenda amasezerano ingene bagomba kubaha ibigwanisho kuko Kongo ntiyari kiragura ibigwanisho mu Rwanda oya Kongo baciye bayiha uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kugira ngo izoshobore gutera u Rwanda nicyo gituma uno munsi Amerika iri ku ruhande rwa Kongo icyo nico bahereko cya mbere na mbere ikindi cya kabiri babahaye ibigwanisho babaha n'ubuhinga bwa none babaha n'abahinga ikindi cya gatatu Amerika yaciye iha iperereza igihugu cya Kongo ubwa kane Amerika yaciye iha abasirikare nubwo batigeze bavugwa bari mu bacunze umutekano wa Kisekedi mu bijanye n'ubuhinga no kuraba ibyo babiko vyipasa mu buryo bw'iperereza no kubwira yuko ibyo mbere yaciye ifashwamo n'abanyisraeli umunyisraeli umwe ni nawe yatanga amakuru nkuko tubikesha abagenzi bacu mu basesanguzi babisesanguye bakabishira ku mugaragaro rero no kuvuga ngivyo bintu rero Amerika yaciye ishobora guha Kongo uno munsi umukuru w'igihugu cya Kongo ashigikiwe n'ibihugu by'uburengero wumve ko umukuru wabyo ari Amerika rero n'ubuhinga bafise uno munsi u Rwanda ntirushobora gufundurura inkweto reka mvuga uko nyene kuko bafise ubuhinga bwa mbere kw'isi mu bijanye no muco kwita guerre numérique no kubwira yuko bafise ubuhinga bwa Amerika n'ubw'Uburusiya ibyo bihugu bibiri byonyene kw'isi birivugira bikavugwa yuko abo ba M23 RDF nayo ikakoresha ubuhinga bw'abashinwa n'ubuhinga bw'abafaransa niko bagenda babivuga rero no kumenyesha yuko uno munsi tuvugana Amerika ariyo yaciye ifata mu minwe ikibazo cy'iperereza muri Kongo Amerika uno munsi nigitanga amakuru byo bita recordone rero kugira ngo ushobore kwamburuya recordone Amerika yatanze bijya by'ama GPS menya yuko bitabigishoboka ngivyo bintu rero byaciye biba wibuke ko Elon Musk yaciye yandika akerekana yuko Starlink ije gukorera muri RDC ibyo ngira ucuvyibuka ko byabaye Elon Musk yatangaza ko Starlink ije gukorera muri Kongo ivyo rero sinzi ko ndavyo nyene barubizi rero ngico kintu bashoboye kuca baronka bacabona kurekura bajya bagenda muri Amerika kuko bivugwa yuko muri Amerika ari naho bazocigwima urubanza naho nyene baciye barekugwa n'ubundi barafunzwe n'ubundi baracara abanyabyaha bagiye guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu bavuye mu kindi gihugu ivyo rero muri Amerika navyo nyene barabihana ntibaciye babarekura na n'uwo munsi baracafunzwe barindiriye gucirwa urubanza najyari nabonye bariko bagenda babivuga kugira ngo bashobore kwacira urubanza murakoze so musesanguzi mwenza umbabarire tubijemwe muri iyi nzira kubona Amerika yashoboye guca yemera itangwa ibiguzi bitagira uko bingana kubera bajya abantu basubwe n'igihugu bwa Amerika bafatiwe mu caha ku butaka bwa Kongo ndetse bari guhanishwa umunyororo wo kunyongwa bivuze ko ari Amerika yari yabatumye canke kumbure bisanze muri ico caha hama Amerika ibabuze butabara abanyamerika bayo wibuke ubwa mbere ndakunda kuvuga nti uhana umuroza mu bica umwana ubwa mbere abari bafise Kongo ntibari abanyamerika mugabo umukuru w'igihugu ca RDC arondera ingene afata umurozi akawica umwana acavuga ati none akamubitsa umwana nako acavuga ati none kumwe nufata Kongo
nkayishyira mu minwe yariko bangwanya ubwo sinotsinda aca yirengagiza abo yakunda suko yanga abashinwa wibuka navuze yuko yagiye mu bushinwa mwakira neza no mu Burusiya bamukunda aravuga ati none ko mbona mu Burusiya hari intambara kandi nkabona ari Amerika ikayiteza nkabona mu Bushinwa hari intambara hagati ya Taiwan hakiri intambara y'amajambo none kumwe no cafata igihugu canje nkacegugira Amerika nkibwira none warukikeneye kinabandi mwabagurira ingomu zo tugurira ngahiwo bacu kugira ngo arongera ko bijyo kunda ngo kuntu yaciye bikora acaragenda afata igihugu agiha abanyamerika bivuye muri ajya amasezerano kuko ari bamaze kuronka ikintu bafata kuko kino no kubwira umunyamerika kugira ngo hari umuntu wiwe apfire ku bundi butaka si ibintu byoroshe iyo bafashe umunyamerika muranegosya ku buryo umunyamerika batuma bagenda kumupfungira iwabo hanyuma kubera icyaha kiba camwagiriye bakavuga bati wewe icyaha kirakwagiye fungirwa ku butaka bw'iwanyu muri Amerika no kuvuga umunyamerika arinza ava muri Amerika akaza gukora mission mu kindi gihugu Amerika imukeneye mu bintu by'amamisyo atandukanye urumva ko bigaragara ko ashobora kuba ari yatumwe n'ubundi na Amerika rero iyo ushoboye kumufata uwe nuba woroshe uciye ubwenge haca haba negociation muca mu negociation iyo batashitse ku masezerano wowe baremera mu kanegosia ikiguzi biri busabe bakagira gute bakagitanga kuko birateye isoni kumva umunyamerika yafatiwe ahantu mu makosa runaka byonona izina ry'igihugu rero bo baca bavuma babidiringa hanyuma bakagenda gufungira iwabo nziko kumvikanye ako kantu karumvikanye dusa n'abarangiza ikiganiro cacu turumva yuko muri rya kudeta yarase muri Kongo twarumvise yuko harimo uruhara rw'abasirikare b'abarundi ariko ntabwo byavuzwe cyane ku bitangazamakuru bitandukanye wowe uzi uruhare abarundi bagize kugira ngo ijya kudeta irate abarundi biravugwa yuko bagiye gushika Kinshasa kugira ngo bashobore gufasha mu bijanye no gukingira umutekano wa Tshisekedi abarundi bagiye Kinshasa bahagaze ku ruhande rwa Tshisekedi niko byavuzwe hanyuma bari Halo. Haraciye n'imisi itari mike. Halo. Ndabumva duga kwijambo. Duga kwijambo ndakumva. Halo. Halo. Duga kwijambo ndakumva. Hamwe abasirikare b'abarundi nibo bagenda bamuherekeje mu gubusi nasubira gukora uburonzi bw'iwanje kugira ngo nabe canke mbazi yuko ariyo bo bakiri mugabo biravugwa yuko bari bashitse Kinshasa kugira ngo bashobore kwenda umukuru w'igihugu ko bari bariyo rero tuzi ko ariyo bakiri na runo munsi bivanye n'amasezerano yafitaniye igihugu cy'u Burundi birashoboka ko bari baragiye umugabo byaravuzwe uko nyene je sinagiye ngo shikeyo umugabo narumvise na perezondi bivugwa yuko bafashe igihe banacunze umukuru w'igihugu irahari kurindira yuko haza abandi ariko birashoboka ko no munsi baba bakiriyo na cyane ko ubona igisirikare ca Kongo hariho bamwe muri bo batizewe burya amafaranga bikagaragara neza yuko abarundi ibintu by'ibiturire bo batabiraba cyane ahubwo barabica bajanye wibuke ko hari n'umuntu umusirikare yashimiwe kubwo kwitwara neza muri Kongo menya yuko rero muri Kongo abarundi bagiyeyo mu by'ukuri bakoze bigashimwa nubwo tutafa kumenya amakuru yose murakoze yego musanguzi mwenze reka ndagushimire cyane kuri uyu mwanya udutije kumbure uce ufata umwanya nimba rero rimwe canke kabiri wosezeza abadukurikiranye ugigweko ico no bwira bariko bakwigana kino kiganiro nibafate neza batahuriye ko Kongo witwara ari nyene igihugu kuko wibuke kuva kuri Felix kuri Etienne Tshisekedi batashoboye kumwemera ko atwara igihugu no munsi haje wo bita Etienne Tshisekedi umwana wa wundi batemera ko atwara igihugu nibamenye yuko igihugu rero gifiswe na bene cyo imvukira zaje nyene atari abateye amazi binyambukira nibabitahure bimenye kandi mumve yuko intambara impera imperuka bazoyitsinda narya mbona yuko hariko hagwanwa intambara ziri micibiri intambara zivuye hanze n'intambara zabo bavukana indani badatahura ivyarimwo mugabo akurikirana ibiganiro tugenda dushikiriza naravuze yuko mu gihe cyose utwara hari abantu batatu ugomba guhana nabo
navuze yuko hari abagushigikira hari abagushigikira handi bakakugwanya hakaba n'abakugwanya burundu atigera banumva n'umugambi ngo banahinduke rero abo muri Kongo barahari rero abadashigikiye Kisekedi baba abakongomani canke baba abanyarwanda canke baba abagande bamenye ko ibisaka vyimbwa vyahiye bene igihugu baramaze kugishikira kandi ntibazosubira inyuma. Murakoze. Reka ndagushimire cyane umusesanguzi mwenza, kumbure turashobora kongera cyane tuze twongere mu biganiro byacu byo hanyuma. Murakoze cyane. Yego, reka ncengirwa ko nshimire mwebwe mwese mwari mubanye natwe muri kino kiganiro, ngira ngo mwashoboye kumva bimwe n'ibindi ku bijanye n'ibiriko birabera ku butaka bwa Kongo, cyane cyane ingene aba RDF banyonzwe ku bw'itegeko ry'igihugu ca Kongo, itegeko novuga rihana icaha cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi canke kurasa umukuru w'igihugu. Duhure muri commentaire, ndazi ko bamwe n'abandi mufise byinshi muzi kuri iyi nkuru itasakaye cyane ku bitangazamakuru byinshi. Ubwo ndabasezere ndabifuriza kuguma mugira weekend nziza. Ciao ciao.